umugambwe CNDD-FDD watunganije inyigisho ku ndongozi ku rwego rw'igihugu n'indongozi ku rwego rw'intara. Tukaba rero twakoraniye ngaha muri ntara nziza ya Kayanza kugira ngo turonswe izo nyigisho. Hariho rero inyigisho noca ku mayange ibikuru bitekanijwe kwigishwa. Hariho ibijanye n'uburongozi bwiza, hariho ibijanye n'akahise ku Burundi, hariho no kunoganza akarangamutima ku mugambi CNDD-FDD. Eka mbere harimwo n'ibindi vyigwa bijanye no kwitunganiriza imigambi muri rusangi, ibijanye n'intwari ibereye n'ibijanye n'ubutegetsi bw'igihugu. Ivyo vyose rero bikazokwigishwa muri ino ndwi. Hanyuma nkuko rero muvyumva hariho ivyigwa bisaba n'ubuhinga, tukazokwifashisha kandi n'abahinga n'imigwi y'abahinga batandukanye kugira ngo bashobore kudufasha gukaririza ubwenge indongozi na twebwe turimo. Izi nyigisho zije muri rwa rukurikirane rw'inyigisho nyinshi ziko ziratangwa mu gihugu nka hose, aho twarahereye ku rwaruka rw'imbonerakure, hanyuma harajaho n'izindi nyigisho z'abigisha umugambwe, nazo nyene ziracabandanya kubera twigishije abigisha, urumva nizo nyigisho ziracabandanya. Uwo mugwi rero warusigaye wari umugwi abagize ubuserukizi bukuru eka n'abari mu buserukizi bw'intara. N'iyindi migwi itandukanye biratekanijwe ko nayo izokarihiriza ubwenge kugira ngo dushobore gutunganya neza igihugu kandi dushobore gukurikirana neza ko imigambi twemereye abenegihugu iriko iraranguka, dufise natwe ubwo bushobozi n'ubumenyi bwongeyeko.